bakunzi ba televiziyo Heritage ndasubiye kandi kubiyegereza mu kiganiro menya ukuri, ikiganiro kibafasha gutahura ico birivuga ku bibazo ku masuje atandukanye abakirisu bashobora gutahura gutandukanye, ariko kandi Bibiliya igashobora kuduhereza umurongo dukurikiza mu kwiyumvira kuri ivyo bintu. No musi dufise ikiganiro c'umwihariko kijanye no kwisonzesha kwabo mu idini rya Islam, ukwezi kwa Ramadan, nimba twebwe abakirisu kuno kwezi hari ico kwotubwira. Rero uno musi sindi jenyene, ndi kumwe n'umushitsi aza kumfasha kuremesha kino kiganiro kubijanye n'ukwezi kwa Ramadan, nico twebwe abakirisu kuno kwezi kwotubwira. Nashaka ndamenyesha ko je ndiko ndashiza kino kiganiro ndi Pasteur Nikiza, umushitsi wacu nkaje ndamusaba ngo abibwire. Kaze mushitsi wacu. Murakoze cyane. Mashobora kwibwira ariko barakurikirana ikiganiro menye ukuri. Ego cyane. Amazina yanje je nitwa Nzeyimana Gerard. Niyo mazina yanje nsengera mu ishengero ry'Uruzabibu. Niyo mazina yanje hama Vineyard Church. Vineyard Church. Ndubatse ndafise abana babiri n'umufasoni. Hama nagombe mvuge ko nezewe cyane kubona mwiyumviriye gutegura ikiganiro nk'iki muri kino gihe kidasanzwe, aho bene wacu b'Abisilamu bariko barasenga bisonzesha barondera mu nyonga h'Imana nkuko babivuga, kugira ngo turabe mbega ni ikihe kintu twebwe abakristo niye hore yacu mu gihe nk'iki, mbe hari ico dukwiye gukora kugira ngo iki gihe kibe icinyungu cikimaze kuri abo bantu. Ndazi neza ko ariko dukurikiraza kwiga byinshi cyane kubijanye na Ramadan n'uruhara rwacu nk'abakristo muri urwo rugendo, ababanyi, abagenzi, inshuti, imiryango, eka nabo tutazi babarimo ngabo, kandi Imana ishobora kugira ico koze ku mitima y'abantu bisonje muri umwanya muri kwezi kwa Ramadan. Ariko tutarashika kure, musanzwe mukuri kuba vy'Imana muhe buryo ibango ryanyu, mwo tubwira gatonyi kubijanye n'ibihuwa vy'Imana musanzwe mukora. Ni ikibazo ciza cyane. Nashaka mvuge ko ubwa mbere hoho nk'abantu bakijijwe nk'abakristo bose, natwe naho tugerageza kuraba ni kihe kintu twokora kugira twisange turiko turaba mu gikorwa Imana iri kwirakora cyo gucungura abantu bayo batandukanijwe n'icaha. Usanga umwe wese afise horo, usanga umuntu wese afise responsabilité. Tubasha tugerageza kuraba jewe ku giti ci wanje n'abandi bashaka kumva cyo kimwe ivyo turiko turakora, ni kihe kintu twokora. Ubu rero specific mu kintu turiko turakora twebwe ni kwigisha abandi bantu, d'abord kubabwira ubutumwa bwiza, kubafasha kuba abigishwa ba Yesu Kristo, ariko kandi kubakangurira kumenya ni kihe kintu Imana iri kwirakora na ni gute boba parti y'ivyo bintu Imana iri kwirakora muri uwo mugambi w'iki wo gucungura abantu bo kwisi yose, mu mahanga yose, mu ndimi zose batandukanijwe nayo n'icaha. Kubera iki nta kindi kintu na kimwe Imana iri kwirakora, iri ku murimo igomba gucungura abantu bayo batandukanijwe nayo n'icaha, kandi yarirahiye ko ivyo yagambiriye gukora izobishitsa. Rero ni utanze inyishu ndende amajambo makeyi. Uri umujana butumwa, utegura abajana ubutumwa. Ni inyishu ni nk'iyo nyene, misanzo ntihoshara gukora kimwe usivye ikindi kugira ngo utegura abajana butumwa no kufise uwo mutima w'ijana butumwa. Nivyo rero byose. Murakoze cyane Gerard kwibwira ariko baratwumviriza. Ndumva ko umutumire wacu mufise vyinshi cyane muzi kubikorwa bijanye no gushingira ntaye Kristo ku bataramumenya. Tukiko turavuga kujye no gushingira ntaye Kristo ku bataramenya. Abayisilamu bari mu babo bantu tubana nabo tuzi, mugabo usanga igishinga ntahe c'ishengero kujanye n'idini rya Islam gifise intege gose cyane. Jewe nibaza yuko ushobora guturuka ku vyumviro bimwe bimwe atari vyo dufise ku idini rya Islam muri rusange no ku Bayisilamu, bishobora gutubera nk'intambamye zituma igishinga ntahe c'ishengero ku idini rya Islam kigira intege nke. Mwebwe mwodufasha zimwe mu misi mu myaka mumaze no kumakora kino gikorwa, mumaze kubona ko biri mu vyumviro atari vyo bishobora kubera intambamye igishinga ntahe c'ishengero kubijanye no kubwira ubutumwa Abayisilamu? Murakoze cyane, kandi ndanezerewe kubona umupasiteri umwe muri benshi ngaha anyariwe ko arabaza ico kibazo. Ni kugira ngo kumbure dufashanye nk'abakristo turabiki ico dukwiye gukora, kubera vy'ukuri akenshi dufise ishusho itariyo na gatonya ku Bisilamu, bigatuma tudashara no kugira ico tubamariye kandi aribo Imana yadutumyeko. Kubera Yesu ntiyaje kurondera abakijijwe abagororotse, ahubwo yaje kurondera iki? Abanyavyaha, kugira ngo abakize. Bimwe rero mu
ivyiyumviro vyinshi tubarabira ko ntitubatahure kumbure nabo nyene bigatuma batadutahura ngo mbe reka dusangire bikenya muri vyonye kuko ni vyinshi. Kimwe gikomeye cane icambere nk'ubu unyuze wasanga wumva abakristo bagenzi bacu bavuga ati canke n'abatari abakristo mugabo bitwa abakristo kubera urazi kenshi abari kwizina mugabo ugasanga basengera hari abaratunze bibiliya bitwa n'amazina y'abantu bakijijwe kenshi uzosanga bavuga ati none bajya mu barondera kwiki none ntimuja gusenga nabo bakaja gusenga dusenga Imana imwe reka none Imana si imwe nabo nyene rero bagaca bemeranya natwe bakavuga ati none dusenga Imana imwe twebwe turi inshuti turabagenzi mugabo ugaca usanga aho hantu habereye ikibazo gikomeye cane kuko kwemeranya n'abisilamu ko dusenga Imana imwe tuba twihenze cane kuko biba bifatanye no kudatahura Imana tuvuga iyo ariyo uyirabiye mu butatu butagatifu twe tuvuga abakristo bavuze Imana tuba dushatse kuvuga Yesu Kristo dushatse kuvuga mpemu yera tuba dushatse kuvuga iki Imana data se umwami wa Yesu Kristo sinibaza ko abisilamu bavuze iyo Mana bari iyo bashatse kuvuga aho rero iyo bishitse tukemeranya ko dusenga Imana imwe n'abatizera ivyo twebwe twizera bica bishobora kubabwira ubutumwa nta kamaro kandi ivyo twizera nabo ari byo bizera umva n'umwanya ubusa n'umwanya utakaye ariko sivyo tugomba kubimenya iki naho menga twokwiha amahoro ko dusenga Imana imwe sivyo na gatonya tugomba kuhagabira nk'aho hantu sizi ko no bandanya ku kabiri ni umva umugumwe mu bakristo bagenzi bacu bavuga ko dusenga Imana imwe ako kandi hariho n'uwundi mugwi bo bavuga ati oya ntidusenga Imana imwe turabazi kandi birengeye n'ivyo ni n'abantu babi b'inkozi z'ikibi no gukizwa nkeka batokwizwa atanu umwanya bikwiye ko tubatako mandi majambo twebwe tugasanga twabaye iki nk'abafarisayo tukabona ko bo barabanyavyaha mugabo twebwe tutarabanyavyaha twebwe ko turi beza turabasumba bajyanye ugasanga iki twabaciriye urubanza ahubwo twabigijeyo cane ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza ko twese turabanyavyaha twese tukeneye imbabazi z'Imana nta babi nta beza bariho twese ukuyemwo kwizera ico Kristo yadukoreye twese twarabo gupfa twarabo gucirwa urubanza cyo kimwe nabo onye rero kubanyaga iyo ico kintu Kristo yakoze ku bwabo nabo nyene tukavuga ko bitoshoboka tuba twihenze cane ico naco ni kintu tudatahura rimwe na rimwe tukagomba kubanyaga iki novuga iki droit canke uburenganzira nabo boshora kuronka ari hamwe bo kwizera ico Kristo yakoze ku musaraba ico ni kintu kigira kabiri ego birashika cyane ugasanga twiyumvira ko ari abantu kubashikana kuri no gukizwa umenga kuri bamwe ni ikintu kidashoboka nkaho umenga vyoroshe kubwira ubutumwa abandi bagakizwa mu bw'abayisilamu oyaye nazo ko ngadufashije kubona yuko abantu bose batari kumwe na Kristo barapfuye kandi bakeneye igitangaza twese tuzuga bwa kabiri n'igitangaza c'Imana nta munyavyaha yoroshe ahari nta munyavyaha agendeka ariho ngo twe biragendeka oya twese Imana idakoze ico gitangaza cyo kuvuka bwa kabiri muri twebwe twoja mu mugumwe n'abisilamu nakoze cyane ego indi ntambamye ya gatatu ni hari ukuntu tubaraba tukabona ari abantu b'inkozi z'ikibi bari violent babicanyi tubita abateroriste ubuhoho birakaze gose mugabo si bose nukuvuga iki nibaza kwaho ari ahantu tugomba kubonera iki aho icaca cashikanye umwana w'umuntu ariko kandi no mu bakristo entre guillemets twebwe nyene hamwe abantu b'inkozi z'ikibi gose hariho uko kwitiranya abisilamu n'inkozi z'ikibi gutyo nyene ariko hariho nk'abarongozi benshi kandi bashika ku bice vyinshi bishika 90 n'ibindi kwijana mu barongozi b'abisilamu batera ivyatsi kandi bamirira kure amabi akogwa neza yego bakavyanka cane wanashaka ikindi kintu twitiranya hariho ibintu bita ingwano nyeranda jihad etymology iyo biva ico bisigura niki ni ijyangwano iyo umutima wiwanje uri kuragerageza gutsinda kameremere canke ivyiyumviro bibi bindongorera mu caha iyo niyo bobo bitiki ingwano nyeranda kandi urumva ko ari ingwano ikomeye ariko twe twumvise ingwano nyeranda jihad twumva kwica abantu abari bo bose atarabisilamu mu izina ryande ryara
sivyo na gatonya. Abisilamu b'ukuri bavuze jihad baba bashatse kuvuga ico iyo ngwana umuntu agira kugira ngo atsinde icaha, umutima ukwifuza kunesha kameremere n'ivyifuzo bibi biturongorera mu caha. Urumva nta cizegwa rusangi muri iryo dini kibahereza ivyizwe ko umunsi umwe isi yose izoganzwa n'idini ry'abayisilamu. Barabifise nk'ivyo ariko kugira ivyizigiro nk'ivyo onye ntaho bihuriye n'ico kintu c'ubwicanyi oya no kubatahura kandi tumenye ko abakora ivyo bintu si bose. Ndibaza ko hatobura abashinga intahe ko bagiriwe neza niki n'abisilamu. Abandi nabo bakavuga ati twebwe abantu badutoteje n'abakiriso kandi rimwe na rimwe n'abakozi b'Imana hagati birashoboka. Intambamyi ya kane kuzimana Gerard. Intambamyi ya kane ni nuko tuvuga rimwe na rimwe tukabarabira hejuru aba bagenzi bacu bene data b'abisilamu tukipfuza ahubwo no kumera nkuko bameze. Sinzi ko mutaho nshatse kuvuga nk'akarorero turashaka kugenda nko mu bitaro tukababona batonze batwaye iki ivyo gufungurira abantu bakwaye canke muri prison batwaye ibintu vyo gufasha abantu hagati yabo barafashanya gose cane waza kuraba ibikorerwa mu mashenga y'abaporotokati ahubwo je nofuma mbona mu Islam kukwera iki umaze kwifuza iryo dini hose akababwira ubutumwa kandi ahubwo umayandi majambo usa nuvuza ahubwo natwe twomera gute nkabo ukamenga. Rero ivyo bintu ntidukwiye kuvyakira nkuko bonye ukubera naho bagira batyo bitarasunikwa n'igitangaza Kristo yakoze mu mutima wabo bikaba ibintu bonyene biyumviriye nta kintu na kimwe bishobora kubakiza na gatoya. Bakizwa n'igikorwa c'umusaraba atari igikorwa c'umusaraba nta kintu na kimwe boshobora ariko kandi ico kintu gifise ikimazi iyo tugiye kubashikira turashaka kuvyifatira twawe ariko mwe muri abantu beza mwe muri bitangaza n'ukuri ni gute bibashobokera mbega ni giki kibatuma kugira mugirire neza abantu mutazi inyambukira abapfunzwe ugashobora kwifatikiza ngaho ugashika aho ubona ko vy'ukuri ushoboye kubabwira ubutumwa bwiza ukabashikana ko bakuronka ikintu kibasunikira gukora ico kintu kugira ngo motive niyo yaba nziza bashare kuronka iki ni ivyizigiro cy'ubuzima. Impamvu ya nyuma ishobora gutuma ivyumviro dufise ku bayisilamu bitubera intambamyi yo kubashikirana ubutumwa bwiza. Urakoze cyane niyo ndangiriza ko intambamyi iri danger cyane iteye ubwoba aho dushikana tukagomba kwitiranya Bibiliya na Korani. Nagira vyose n'ibitabo vy'Iranda. Reka kasigaho nakaga gakomeye cyane kuko hari n'abashika hari barabakizwa kwera basomye Korani. Reka nta bushobozi burimo muri Korani bwo shobora gutuma umuca gitangaza twavuga kibaho. Oya kuko muri Korani niko Kristo Yesu aravugamo ndabesha mu barese Yesu aravugwamwo hariyo nabita amazina y'abana babo Isa kandi ni vyiza cyane kuko Yesu baramuha iki baramuha agaciro gakomeye cyane barazi ko yavyawe niki n'umukobwa atarasama barazi yuko yakoze bitangaza barazi yuko ari n'intumwa ariko gushika ngaho ico gitabo ikintu kimwe tuzi ko kuri Bibiliya niki nuko ari ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana nyene ubwayo ikoresheje abantu bayo mu bihe bitandukanye ariko kandi ko ari ikintu ntasubirizwa harimwo ububasha harimwo niki n'udahanga ngo tutoshobora kugereranya n'ikindi kintu kuko ari ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Rero ni danger ikomeye cyane kugera ahantu dushaka kwitiranya Bibiliya na Korani ko kubera iki Korani ni Korani ariko Bibiliya ni jambo ry'Imana yo nyine ubwayo yahumetse kandi niho hari itara rishobora kumurikira umuntu niho hari inzira Imana yaduciriye itubwira kungera dushaka gushika kuri yo no kwemerwa nayo. Igicapo rero Korani isohora ca Kristo ubwanyu mvuga muti ni igicapo kidakwiye ntigihwanye neza n'ingene Kristo ahishurwa muri Bibiliya rya jambo ry'Imana ridahinduka kandi rifise ububasha ntanyegayezwa ntibisohoka nkuko onye muri Bibiliya biravye kubera iki mwibutsa aho twatanguye twavuze iki Imana yacu ni Imana imwe rudende mugabo iri mu butatu butagatifu aho hariho ivy'Imana yakoze cyane bigaragarira mu byo Kristo yakoze ku musaraba harimo gupfira ivyaha
vy'ubwoko bw'abantu ico kintu abisilamu ntaco bemera ego kandi urazi ko hatabayeho umusaraba hatabaye ico Kristo yakoze hatabayeho urupfu n'ukuzuka kwiwe n'ukuza kwiwe n'ukugaruka kandi rero ikorowani naho ivuga ibintu vyiza kuri Yesu Kristo naho ubona ko Muhammad ariko araflirta n'ukwizera kwa Kristo ntashika ahantu yemera ubumana bwa Yesu Kristo canke ngo yemere igikorwa c'impongano c'urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe kudukiza ivyo bintu bibiri rero bidasohoka mu ikorowani igicapo kiriyo cose ntibishobora kukiza umuntu mubivuze neza urazi ko ikintu twirata ni kimwe nico Kristo yakoze ku musaraba conyene mu kuducungura twebwe ntitwari kwikiza nta kiguzi twari kuronka nta yindi nzira yari gushoboka ukuye mu ico kintu ugafuta ico Kristo yakoze ku musaraba kuko barabivuga neza ati ntabwo yadupfiriye ntabwo cyane ntabwo yadupfiriye sinawe yapfuye aho nta kindi kintu nirata nta kindi kintu kimpaye ivyizigiro nuko nizegiye ico Kristo yakoze nuko nizegiye iki ko yapfuye kubw'ivyo ariko Gerard cobuza none yuko ivyo utwo duce dutonya twa Kristo turi mu ikorowani umuntu ashobora kudukoresha kugira ngo ahava yobora ujya mu Islamu kuri Bibiliya mbega vyo umuntu abikoresheje wagize amakosa mfise ubwoba kuri kino kintu ukubera iki birangora ko bwira umuntu ubutumwa bwiza ukamushikana aho yakira ca gitangaza ukuye mu ico Kristo yakoze ku musaraba ni fondamental ni essentiel simboni ikintu wo mubwira ko yavyawe n'umugore ko yakoze ibitangaza ari abantu benshi bariko barabivuga uyu ariko nibazi ukuye mu ico iyo mpongano yatanze d'abord ko mbona ko ndi umunyavyaha hanyuma nkabona ko ntashobora kwikiza ko gukira kwanje bivana n'ico Kristo yakoze nibaza ko ngaho nta butumwa bwiza no ndakubwiye ntaco gufasha no ndaguha ibiro bihavu bidushikana ku kibazo ca kabiri yego mbega nta point de contact mbega nta bintu biri mu idini ry'Ubuislamu naho ubwavyo bitokiza ubyizera kuri twebwe two turaza kubashikira no butumwa bwiza bishobora kuba intango nziza y'ikiganiro nukuri ivyo bintu biriho sindi umuhinga gose ngo ndwebere menye ibintu abiriya mbwa hariho vyibura bikenya umuntu yofatirako akamenya icambere naho wumva tufise ibintu bike duhuriye ko ariko vyinshi tutabihuriye ko na gatonya baremera iki imana imwe donc iyo aspect ya monotheisme twebwe naho imana iri mu butatu twizera ko ari imana imwe rudende aho rero ari umuntu imana yafashije sha kwinjirira ngaho akabasigurira iki iyo mana imwe rudende twebwe twizera mugabo itandukanye niyo onye bo bizera vyibura ko kakabaga point de contact kugira ngo utubwirize ko ushobore kubasigurira ushobore kubafashisha ukuri kw'iyo mana wewe wizeye ico ni kimwe nibaza shaka kuvuga cha kabiri ikindi kigira kabiri ni iki hariho utuntu twadoreje kuvuga kuri Isa kuri Yesu twebwe Yesu razi ko niwe butumwa bwiza niwe tuvuga niwe twari dukwiye no kuvuga sama doctrine sama theology twiza ariko twari dukwiye kuvuga iki Yesu Kristo kuko niwe butumwa bwiza kubera iki icakoreye umwana w'umuntu rero nkavuga ngo uwo ntibamutera ibitugo burundu baranamushingira intahe ko ari umuntu mwiza ko yarafise n'ubushobozi ko n'Imana yamwizigiye nk'iki nk'intumwa yayo barabivuga ivyo bintu muri Korowani bamuvugamwo incuro 93 uwo Kristo uwo Yesu rero guca ngaho nibaza ko ari kiraro kitari gito kugira ngo abo bantu biyumvira kuri uwo muntu vyibura nimba Imana mu buntu bwayo yashatse gukiza uwo muntu uhere ngaho ushaka kumubwira iki ubutumwa bwiza bwande bwa Yesu Kristo sico icanyuma no vuga niki trafise ibintu duhuriye ko cyane cyane ufatiye ku butumwa bwiza inkuru nziza ajyama evangile barayavuga ko nabo nyene ni Korowani rero warongowe washaka guhera no ngaho naho nyene ukarondera ikiraro kugira ngo ushaka kuyaga nabo bene data kuyaga nabo bene data ese murakoze cyane je hari kuba dufasha cyane gose kugira igicapo gishobora kudushoboza kugira igishinga ntahe gikomeye kuri izi nshuti ku bagenzi ku babanyi abari mu dini ya Islam tugaruke rero kuri ya Ramadan ku bitariki 23 n'ihenze z'ukwezi kwa kane nibatari 24 ngira bivana naho umuntu abaherereye haratanguye ukwezi kwa Ramadan kuzorangira mu kwezi kwa gatanu
itariki 24 nashaka mudufashe gutahura mbega Ramadan ni iki turava turangiriza mbega twebwe nk'abakristo n'urero ratwogira muri ro bihe vya Ramadan ariko reka duhere mbega Ramadan ni iki ubajije ikibazo ciza kandi muga kirimo ibintu vyinshi ntazi neza ko nza kumara ariko bibara turonke bikenya dushaka kugira sinzi ko mpava mpera aho ntari nifuje guhera mugare katwaze Ramadan ni iki bisigura iki canke vya biva hehe mbega nibihe bintu birimwa muri Ramadan bisa n'ivyo twebwe abakristo twizera ariko kandi bifise insiguro zitandukanye gose cane Ramadan mwendazi murimbika cane Ramadan kivuye mu rurimi rw'Abarabu tuvuga Ramida no kuvuga uruzuba ngo rwinshi ruturira cane novuga nk'iki nk'ahantu hamwe hagangatara ntihagira ikintu na kimwe gisana na gifise ubuzima kiba kiriho ahantu habaye bwa bushuhe buturira ubivuze neza bwa bushuhe buturira ntihagire ikintu kayongesha ibintu ivyo rero birafise insiguro spirituelle bifatanye niyo ntuza ya muri Ramadan okubera bo bibaza yuko abavyizera ivyo bizera yuko muri ico gihe kubera ibikorwa baba bariko barakora no kugerageza kwemerwa n'Imana baba bariko barabamwo bituma ibyaha byabo bizimangana biyonge biturirwe ahubwo hasigara iki ibikorwa vyiza umva ni ikintu gikomeye kuri bo ikintu gikomeye kuri bo rero subi inyuma gatonya Ramadan niki Ramadan ni ukwezi kweranda ni gihe novuga ceranda ku Bisilamu ni ukwezi kw'icenda muri calendrier yiki y'Abarabu twibutse ko calendrier y'Abarabu ari calendrier lunaire baharura baravye ingene isi yazungurutse ubwabo baharura baravye imboneko z'ukwezi canke bakifashisha ivyigwa vy'aba astronaute bajya abantu babahinga mu vy'inyenyeri bafise ukungene babivuga ariko kandi hari ikintu kiranga uko kwezi gikomeye cane baba bariko barasenga kandi bagira iki bisengesha nk'itegeko apana ubishatse canke uvyiyumvisemo ni itegeko kandi ico ni inkingi imwe mu nkingi zitanu zigize Islam umva ko ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye cyane mandi majambo usubiye hepfo gatuza gusanga iki umuntu w'umwislam hamwe ahirahiye ntiyo observe Ramadan ntiyisonzeshe cyangwa senga mandi majambo abasa n'uteza agatwi umutwe wiwe uburake n'ishavu ry'Imana urumva ko abantu hateye ubwoba nta wifuza kwitega uburake bw'Imana rero muri ico gihe no kuvuga iki muri Ramadan harabaho kurondera impera novuga y'ijuru uvuga iki gukora ibikorwa vyiza kugerageza kuja ku ruhande rw'Imana hariho n'abavuga ko bariko barondera iki inzira y'ukuri y'Imana bakagerageza kurondera iki inzira gusaba imbabazi hamwe no kwibutsa Imana ngo ibibuke ibarabe giza muri ico gihe bariko barakora ibikorwa bidasanzwe vya kigoro ega biragoye bisonzesha umunsi wose kuva mu gatondo izuba ritaraseruka hanyuma lirenge ariko baba byose saa 10:30 kuvungura baboneka bazita sahur kandi baca bayisonzesha iki no kuvuga ntibafungura ntibanywa abanywa ntibanywa itabi kandi n'ibintu byo kurangura amabanga yabubatse ego baba bagerageje urumva niko babikoresha muri ico gihe rero barageza kwitandukanya cyane n'ikintu citwa iki icaha baragerageza kuba intungane baragerageza kuba abantu beza kugira ngo nukuri Imana irabe ko yobemera ikindi nuko bibaza yuko ibikorwa vyiza bituma Imana igabanya uburake kuri bo ibikorwa vyiza Imana ikagabanya uburake kuri bo bihuriwe ko n'ama religion menshi ku bakristo ariko ku bakristo hoho ivyo bintu twebwe ntituvyizera nkuko onye sizi ko ndakivuze neza kandi ndagisubiremwo muri ico gihe baba bari muri Ramazan baribaza yuko kuba muri ico gihe ibikorwa vyiza bazokora bizotuma Imana igabanya uburake bwawo icanke omengo ni nko guhongera Imana ni nko gutuma Imana
iheba ivyo bintu. Ego nimeze ko amadini nka yose ku isi yubakiye kuri ico cizerwa c'uko Imana ishobora guturabagiza dushobora guhindukiza umutima w'Imana n'ibigumbagumba vy'Imana kuri twebwe biciye ku bintu twe twayikoreye. Narimvuze ko bitandukanye rero n'ubukristo kuko twebwe turazi neza yuko ibikorwa dukora sivyo bituma Imana itwemera. Haba n'intete ahubwo hariho wakoze kimwe catumye twemerwa kandi iyo twizeye uko kwizera dushize muri we niko gutuma ahubwo dukwiye kuba hiki ubuzima buva mwiki ibikorwa bihimbaza Imana ibikorwa vyiza. Iyo ni itandukaniro rikomeye cyane kuri Islam niki na vya bikorwa twavuga abisilamu bagerageza kugira kandi bari muri ico gihe cha Ramadan hari ikintu gikomeye kindi baragerageza kugamburukira Imana no kwiyanka no kwiyanka kwanka kugerageza kugira umuja kamere ibintu umubiri ubasavye bakabireka bimwe ivyo rero bintu bikozwe muri ico gihe biragaragaza gucira bugufi Imana kandi niyo ntumbero y'iki ya Islam ni kuva kumvira ubushake bw'Allah. Ico kintu barakigerageza cyane kugikora kugira ngo basange byo kuri babaye abisilamu bukuri. Ariko naho ivyo bintu bimeze uko onye haba kugerageza kwiyanka canke kwisonzesha na mu bakristo biriho mugani byandi nakubwira bifise insiguro zitandukanye cyane kubera nk'akarorero ngahi wacu mu bakristo ko turavuga uza gusanga iki twebwe kwisonzesha si itegeko. Natanguye mvuga ko hariya abo muri kino gihe niki ni itegeko nko mwisezerano rishasha kwisonzesha siki si itegeko na gatonyi no mwisezerano rya kera abayuda bari bategetswe kwisonzesha rimwe ku munsi wa Yom Kippur le jour des expiations n'uyo munsi wonyene ariko ubu ahandi kwisonzesha ko wabuvyishakiye kandi ukabikora wumva iki ari kintu kivuye ku mutima atari itegeko utegerezwa kugira iki muri kino gihe. Rero kwisonzesha si itegeko ku bakristo cane ubu unye muri kino gihe ciwacu. Umuntu arinze yisonzesha muzoneshasha no kugira ngo aserure umutima uciye bugufi imbere y'Imana atakugira ngo Imana imwemere ahubwo kubera umutima ubwawo wamanje kuvyago bwa kabiri ugahabwa kameremere gashasha urakoze kandi ukaba ugashitereka ivyizigiro vyawo mu gikorwa ca Yesu. Urakoze kubivuga neza muri ayo macambo. Ikindi kintu kimwe nagomba mvuge nico ciki cyo kwiyanga cyo kugerageza gupfa kuri wewe nyene kugira ngo uwemewe n'Imana muri ako kanya. Twebwe ntitubigira muri ahubwo abakristo bobo ni ntuzenyi iri oblige muri Mariko igice c'8 ku murongo wa 34 niho Yesu abivuga neza ko ushaka kuba umwigisha wanje rero nagira iki ni yanke ni kintu kizu ko nyene info wafashe iki iyo ngingo gukwikira nde Yesu si ibintu tugira muri Ramadan canke ikindi gihe kugira ngo bikunde twemerwe ni ahubwo ni kintu kizu ko nyene ku muntu yafashe iyo ngingo y'iki shaka have turangiza urakoze kuduheza kuri gicapo cyose kijanye n'umunsi wa Ramazan ngene ukwezi kwa Ramazan ngene kugenda ariko shaka mu kurangiza ko dusigaje iminota mike cyane udufashe mbega twebwe kano kajyo ka Ramadan abo bantu tuzi nanye tubana bari muri Ramadan ni gute twebwe nk'abakristo twoshobora byukuri kubegera twokora iki kubwa bino bihe ya unkundira imbere yuko nicira kuri kino kibazo mbanze ngira kantu kari important cyane kuko ico kintu cibikorwa bakora kugira bemegwe n'Imana natwe turafise ikintu tugomba kubabwira nka message kuko si misi yose umuntu ashaka gukora iki ibikorwa bihimbara Imana canke ngo ashobore kwiyanka. Abakristo rero ico dutandukaniye ko n'abisilamu niki turabizi neza ko niyo bishitse ntibitugendere nkuko urukundo rw'Imana ntirudupfako urukundo Imana yadukunze ruguma ruri kuri twebwe yaradukunze bitandukanye na babandi bacaguma bagerageza kuraba ico bokora kugira ngo baganye urwo rukundo rw'Imana. Twebwe ntituru ntituruca ahubwo yaradukunze tutanagize iki tutanabikwiriye twiyanka kuko Imana yadukunze nico ariko ntitwiyanka kugira ngo Imana idukunde. Urumva rero ivyo vyizigiro vyuko jewe naho noyoba Imana itazompeba kubwera urukundo yankunze ntaranayimenya ivyo vyizigiro ntavyo bafise kandi birakwiriye ko bakimenya. Rero cyakaza cyo tuko turarangiza ariko batwumviriza bokora iki muri kwezi kwa Ramadan.
ni impande zibiri uri kuvuga abakristo reka mvuge ku bakristo kubera abisilamu bo baza bariko barakora ivyabo muri kino gihe ca Ramadan ni gihe bagerageza guca bugufi no kurondera mu nyonga y'Imana kugira ngo bemerwe n'Imana abo n'abisilamu. Twebwe rero turazi neza yuko Imana baba bariko baravuga atari y'Amana ibakiza y'Amana se umwami wacu Yesu Kristo. Aho niho twagomba gufatira rero tukaririra Imana kuri abo bantu kumbure muri innocence yabo bibaza ko bariko barahura n'Imana y'ukuri ariko batariko bavuga Imana ibakiza bariko bavuga ikindi kintu bita Imana ngo Imana mu mbabazi zayo n'ubuntu bwayo abo bayironderana uwo mutima ibiyereke bayinginge ku bwabo onye cane abana n'abagore ko kubera iki usanga iyo umugabo batwaye ni hiyo nyene ugasanga ntashwa bafise ariko kumbure naho bo kwimvira ati mbega iyi ni Imana turiko turasenga ahantu tugiye ni ibivyizegwa n'ivyo ntashwa bafise kuko igikorwa cyo kwinginga cane kuko igikorwa cyo kwinginga cyo kubwira Imana ikintu cyo kuri abo bantu kugira ngo Mana muri kino gihe bitwa ko bariko barakurondera ariko bakakurondera batarondera wowe Imana y'ukuri muri zambabazi zawe n'ubuntu bwinshi byagutumye dukura hahandi nawe Mana nawe nyene no bagirira imbabazi basero bakishirize mu nyonga zawe bakubona mbega nta kintu twokora kiri plus specific gifadika cyo kubabwira ubutumwa cyane igikorwa ciza cyo gushiraho ubucuti kumbure nabivuze muri kino gihe kizira canke batanezerwa nuko umuntu ababwira ubutumwa bwiza kuko ni insulte ni gitutsi kuri bo muri kino gihe bikwiriye ko twogiranira imigenderanire n'abantu bameze neza batagomba gushaya ku Mana bagomba kuba mu bihe nk'ibi iyo migenderanire tukayubaka mu ntumbero yo kugira ngo inyuma y'ibi hamwe batazoba bari insulte kubera tubabwiye ubutumwa bwiza biciye muri bwa bucuti twagira utangure kubabwira iki ubutumwa bwiza vuze mu bintu bifadikana abakristo dufise inshingano zikomeye cyane nuko rimwe na rimwe usanga umenye turasinziriye tutazi ko Imana yaduhezagiye kugira ngo natwe duhezagira abandi n'ubuntu yaduhaye Imana yaduhaye umugisha wayo kugira tushikane ku bandi ico tugomba gukora no kubasengera uko bwije atarabisilamu bonyene ariko amahanga yose bo mu mice yose mu ndimi zose hari haba abisilamu hari ababuddhist hari abanimist hari abatheist hariho abanohorije abo bose bari kure y'Imana mugabo tugomba kuraba bivanye n'icimana ishitse ku mutima wacu turabukungene tuguma twinginga uko bwije kugira ngo Imana ibakishize mu nyonga hayi bamenye ukuri baronke ivyizigiro by'ubugingo budashira. Murakoze cyane Gerard ndashimiye bari ko badukurikirana umwanya wacu urarangiye ikiganiro cari menye ukuri mushikizwa na Pasteur Nikiza kandi ari kumwe n'umutumire Gerard ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane namwe kudakano kanya nizeye ko ikindi gihe twabakeneye muzotwitaba yemwe no kuri azo ari honneur gusangira na bene ho barakajambo kamwe majambo magufi wumva woshikiza turarangiza abari ko batwumviriza ico shaka kubwira abantu bari ko batwumviriza niki abisilamu sabasi bacu abisilamu n'abanyavyaha nka twebwe bakeneye ubuntu bw'Imana kandi ubu Imana yatugize ibikoresho ishaka gucako kugira ngo babimenye tugomba kugira iki kujwa hore yiwacu rero nk'abantu baba mediateur hagati y'Imana n'abo bantu bakeneye kumenya ubuntu bwa nico yakoze. Murakoze cyane cyari kiganiro menye ukuri tuzosubira ubutaha mwari kumwe na Pasteur Nikiza. Ciao.